iwacu ni twebwe dufise iyoga ry'abakinnyi b'ireresi yego nongera kandi gukengurukira n'abaje ngaha mvuge uwazanye agakemanyi akamushikirize icyo twamuzaniye. Abahinyanyuzi basanzwe babizi yuko ushobora kuhaprotinga ifilimi ikakagushika hahandi muza mubona ameza avutse ngo muze kwihangana ngo turateba ngo iminota 30 ngo saa 2 zobishitse. Twebwe ikintu tumuhaye umwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hewe uyu mugabo novuga ngo yaravumbutse nako umusore yasatuye kuko kera iyo umusore yananiranye niko bamutaba bavuze babonye amaze kuba hiye neza baramubinda hagiye aterabye bakamukurikirana kujya basura bakurikirana umuntu ariko bari mu modokari agatasa bamuzaniye indero. Rero twarayiroze turindiriye gusa cyo guterama kuko Burundi nanaterama mugaye biko biheze ngirazoterama aha zotahi Riri jambo rimwe kiranda babwiye bibagiye icyo cyane kameza gusanga ari kaze mbe mwabonye ko filime irimo icyongereza Shema egeri tambuka wawe uzino Shema tambuka uzino akana tambuka uzino egera ngaho ikintu nayo nibagiye rero nategeza kubabwira kuko bambwiye hariya ko badasubira kunyongera umwanya. Ikintu nagomba kubabwira ko no mugabo iyi filime mukaza kubonamo amakosa ntinze kumushwanira. Iyi filime twagomba kuyidepoza muri festival iraho twihejeje rero hageze ndamuhamagara n'umugabo wamfasha gushira ko subtitrage arambwira ati nogerageza none wewe mu minsi ndewe biko ntagerageza ndarara nicaye ndayimuye reresi nasanga ama message ya saa 8 ariko arambwira ngo ndiko ndakora muto yakuba suko nari nibagiye ariko amajero waraye ndayibuka cyane uyu ego cyane uyu muhungu uyu mupira so namugabiye uyu muhungu asanzwe n'abakeneye imipira niwe babaza sibyo nuko tuko uyu muhungu arakunda bino bikorwa byacu bidasanzwe. Uyu byose ni surprise yangiriye nta nivyo narinzi. Uyu muhungu arakunda ibikorwa byacu umukinyi benshi mwaramubonye muri ntawe yagiye ntibaramubona muri ntawe yambonye muri y'amakuba muri ntawe yagiye muri sose ya kabiri bazamubona. Uyu muhungu arakunda ibikorwa byacu yaraye amajoro menshi ariko arashira k'icyongereza kuno filime Imana guheza ngira. Saba reresi gusakina akacishije mu karakubwira ngo atite bijyana ariko ndavuga nabibonye mura ntaje. Hanyuma rero dusa n'abantu basozera hariho umugwi uvukanyi wa BMT dusabe userukiye barubizi kugira shike ngaha turakoresha umwanya w'imisegonda 53 imisegonda ibisigaye kugira umuntu tukwire niyo gusubiza bibi mugambi wo guca amatara rero urumva kutanguye reka tugerutse kugira ngo tuva ko hakibona aribu tugire Kristo. Ndashimiye cyane umpaye ijambo sinza kurangira cyane marakanya gato cyane nagira mbire abo turi kumwe babe baraza ngaho kugira mpeze kuvuga bamaze gushika. Icyo twari duhagurutse kuvuga nimuze hemwe nimuze munyaruke nashaka mbire na Amede yigire ngaho kugira ngo agakemanyi kacu tugatekurure atwegereye. Ubundi Amede mu partenaire cyane wa warubizi nibaza ko abatari bake musanzwe mubimenyereye. Twebwe uno munsi twashaka kumukegurukira no kumukeza ku ntambwe agezeko.
iyo twavuye hari kure benshi yagiye arabavuga batugumye impande gushika kuri ino saha. Twebwe rero twaje kumwereka ikibanza tumuha muri Warubizi nk'umuntu ariko aradufasha gukuza impano z'urwaruka rwacu. Ngira muramaze kubonaho no mwigeme w'isuku ageze mu ntambwe yo kwerekana ingabirano ziwe. Ni kubera ko Amede yatwizeye akatubera umuhinyanyuzi ashobora kudufasha kuduza impano yo gukina amareresi. Na Amede mwabonye ko atabakinyi b'ifilime afise abakura ngaho iwacu. Ni twebwe dufise iyo ry'abakinyi b'ireresi. Yego nongera kandi gukengurukira n'abaje ngaha mvuge uwazanye agakemanyi akamushikirize ico twamuzaniye. Abahinyanyuzi basanzwe babizi yuko ushobora kuhaprotinga ifilime ikakagushika. Hahandi muza mubona Amede avuze ngo muze kwihangana ngo turateba ngo iminota 30 ngo saa 2 zobishitse. Twebwe ikintu tumuhaye kiracari mwibanga mugabo ni akantu kazomufasha ko ifilime ayaprotinga mu mwanya muto kandi kanyaruka. Tukwifurije kugera abo bifuza tugiye Kristo. Nadufotoye niwo mupartenere wa mbere dufise. Murakoze cyane mwabera amashyi menshi cyane. Urabona yuko BMT na Warubizi n'abavukanyi muri mpamvu yo guteba kubakura. Hanyuma rero okay, niyo ni sinema nta kibazo ako twari twagateguye na kone uwaserukiye Horizon Shani Burundi cyane Fangasi nawe nyene arakajambo amurikanye imisegonda 42 imisegonda 10 yo gusubiza micro. Karibu cyane. Ndabaramutse mwese mu byoro byanyu. Naje ngaha anye ni jewe ariko ijambo no wandungitse ubusanzwe arongoye uruganda. Je ndi umwe baje kumenyekanisha ibikorwa bikorwa muri Fangasi ko benshi bahita, ariko twagira dusabe abantu bafise ivyumviro nk'ivyo Amede ariko arerekana ngaho imbere yayo barahawe ikaze ku biro bikuru muri kate y'icumi. Barahawe ikaze kugira nabo impano zabo zishigikirwe. Eka turabashigikira aho bashobora gukinira, tukabaha ama office ibiro, eka tukabaha n'imiduga myiza. Ariko si ibyo gusa, ariko twibutsa yuko Fangasi hari ku bwanyu munayihereza abatariza Fangasi barahoze. Ndabona benshi sanzwe mbona iyo ndiko ndagenda uburere ndavuye ko Fangasi rero eka benshi bavuga ati ngo Fangasi iraborera, ngo Fangasi ngo ni ngwangwa abantu gusa. Ariko gusa tubutse yuko Fangasi amadini yose arayinwa, ariko tubutse ariko dufise na kambi azeze forte ko bantu dusangiye kwemera kamera. Amashimwe cyane rwose aba bantu. Ngenda narasohotse ndabwiye yuko mwobandanye kumbwira ibintu byiza. Amahoro y'Imana wane namwe kandi n'abariko baratukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi bari hafi n'abari kure nabo nyene turabaramukije. Amahoro y'Imana wane namwe. Mpagaze ngaha kubw'izina rya Buruwood kugira ngo natwe tugire ico dushimye muri kano kanya. Tumanje gushimira mwebwe mwitanze mukaza muri kino kibanza gushigikira impano y'umukinyi w'ireresi mu Burundi. Mwikomera amashi mu byubahiro byanyu, mwikomera amashi. Ayo mashina nimba kuri ntayo nokwemera ku mwanya dogiteri wabanze kuri za 10 minutes twakira mu biro 10 akabagiye ayo mashina kwiye.
turabashimiye rero baruti, turiho ku bwanyu, turiho kugira ngo dushigikire impano y'u Burundi kugira ngo tugere kure, kuko turi kumwe twese birashoboka. Turashimiye abatunganije aka kanya, twongera dushimira n'abagize icyo bakora kugira ngo dushobore gushika muri kano kanya. Nabo nyene Imana ibahezagire cyane. Ku izina rya Baruti turashima ibikorwa by'abakinyi b'ireresi y'u Burundi aho bigeze, na cyane cyane ko biboneka ko bariko barakorera mu runani rudasanzwe. Uno munsi twabonye abo muri BMT n'abandi batari muri BMT barashoboye kuja hamwe bagakora ikintu kiri hamwe, bataravye umwe ngo nuwo muri uriya mugwi cyangwa uriya, nabo tubafashe tubakomera amashi cyane. Reka ndabagore gato muri kano kanya mwaduhaye, bariya bakinyi ba Mede n'abandi, mushike hano gato y'ikintu ndababwira turi imbere ya kamera. Tunyaruke. Na mama hariya naze, ba Mimi na Ntuzenyi uriya umwe yavuga ngo iyogi, ndazi ijambo iyogi ngaha abicaye ngaha ni bake bomenya ico risigura. Aba bantu ntaco batariko barakora kugira ngo impano y'u Burundi iciye mw'ireresi ngo ishike kure. Turabashimiye cyane aho mugejeje mukora. Mpagaze muri kano kanya, Baruti tuhari nka industry, atari association cyangwa groupe, kugira ngo impano y'umukinyi w'ireresi ishike kure. Turabana za Nollywood n'izindi muri Nigeria, Amerika n'ahandi zica kuri Canal Plus, Star Time n'ahandi, ariko n'ukubera ko ijwi ry'abakinyi b'ireresi mu bihugu byabo ryashoboye gushika aho ryategerezwa gushika, uno munsi bakaba bashobora kubibyaza umusaruro. Muri kano kanya rero duhagaze mu runani rw'umukinyi w'ireresi mu Burundi, imbere y'abarundi n'imbere y'abandi abanyamahanga bariko baradukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi, bari hafi n'abari kure. Tuboneyeho akaryo ko gusaba ko umurundi wese ahari yoshigikira umukinyi w'ireresi mu Burundi. Twongera dutera n'akamo n'ubushikiranganji bubijejwe hariya aho busanzwe gutunganya ibikorwa byabwo, kugira ngo buze buribuka cyane naho busanzwe butwibuka n'umukinyi w'ireresi y'u Burundi. Nawe ireresi y'u Burundi ishikana ubutumwa kure mu mwanya mutoyi. Abagwizatunga bo mu Burundi barakeneye ko ibyo bakora bigaragara ku mbuga ngurukana bumenyi no ku yandi masene aboneka ashikana ubutumwa kure, gutyo kugira ngo Uburundi bureke kuguma buboneka nko kumengo nta mana bufise kandi bene impano bahari. None rero muri ico gisabo, reka sabe abantu bari ngaha mu kubigaragaza, tumaze dukomere amashi ubushikiranganji bubijejwe bw'imico kama na solidarite, gufashanya kubwigoro bugiye kuzogira kugira ngo bushobore gufasha no gufata mu mugongo umukinyi w'ireresi mu Burundi. Murakoze, Imana ibahezagire cyane.
munyongera amashyi menshi cyane yeye. Naongea kwa Kiswahili kwa juu haelewe Kiswahili vizuri, haelewe Kirundi vizuri. Mumbabarire ndakundi Kirundi kuko nanje ni Murundi. Namshukuru kwa muda huyu kwa juu na yeye ako kwa familia ya Baru Industry. Anatusaidia vitu vingi sana. Hizi kamera mnaona ziko zinatusaidia za kisasa. Ziko hapa ni umoja wa studio inaitwa Rafiki. Hiyo iko pamoja na sisi karibu ili tuweze kujenga studio ile mzuri na makamera ya kisasa ili yule anayecheza filamu ya Burundi na yule anayeiangalia mahali popote anajiona ama filamu ya Burundi mahali inafika ionekane ya kwamba ni ile filamu imetengenezwa kwa nguvu tuseme na nini na quality ile mzuri ili tuweze kusonga mbele bila shida yoyote. Kwa hiyo tunakushukuru Baba, tunakushukuru kuwa pamoja na hapa, na pamoja na hapo naita wale wote wako na hiyo talenta ya kucheza filamu. Ukitaka kufanya hiyo kazi ule muda wa kushoot, karibuni sana. Breathing, wacha nimpe muda ili aweze kuongea kidogo. Tunashukuru sana. Kwa ufupi tuko hapa Avenue de l'Amitié kwa BCBT ku A15. Ukifika pale utatupata, tunasaidiana kazi. Hakuna Murundi, hakuna mgeni, sote ni tujenge taifa. Amena. Na hapo tuko na vitu vingi, tuko na imprimerie, numerique, tuko na mabashe, tunafanya kila kitu. Kwa hiyo tunaomba karibu sana na tushikane mkono. Asante sana. Amashimeshi, mpigie makofi. Na tunawaita pamoja na hapo tumefanya partnership na hii association Rafiki. Yule wote atapitia kwa ofisi ya Bollywood Industry, atalipa kwa percent 100, atalipa kama 30, zingine Bollywood itajijua. Mungu awabariki sana. Warakoze cyane. Data Kiswahili numvise yuko bafite imprimerie kandi abakinyi b'amareresi bazoca muri Bollywood umengo bazoriha ibice 30. 30 si 30 gaye. Serasi. Ako nakumvise. Akantu k'imfashanyo kenshi nakumva ubw'abantu. Okay. Kandi hano turi ntarugwa, hariho abandi benshi batashoboye gushika hano. Nagira ngo ngenda nkengurukira cyane uwitwa Lazaro yemeye kuza kudushigikira avuye i Karuzi. Murazi yo hari. Nibaza ko ashobora kuba ari ngaha. Lazaro yabari hano ngira ntahari. Turakengurukira cyane uwundi muntu yitwa Aniera nawe nyene yafatiriwe ntari hano. Nawe nyene yadufashije byinshi kugira ngo iki gikorwa gishobore kuranguka. Ako rero nibaza ko kazogufasha kuguma utuzirikana, ubone ko utari wenyene, tugufise ku mutima. Aha naho nyene uyu mubona no mwitangira no mwongere, nawe nyene mu nka twari dufise twamurondereye inka, uyu muntu aca mumpera ako kaganuke. Ego amedero abanguke ngaha hagati iruhande yacu, hagati yacu. Umukama rero abandanye ahezagira ibikorwa bya BMT
n'iyindi migwi yose mutere muje imbere tugire Kristo. mwanyongera amashyi menshi cyane. Kristo yashikaga kugira ngo yakire ino mizigo kubera ko ariko lancement izokurikira Kristo ntuzoze kubyakira azabona kubyakira. Yari ndifaza kwa matwe kanugo. Okay. Hariho abo muri Ineza family. Bavuga ko nyine family. Ineza family. Nabone nazi yuko ukoresha umwanya nawe. Ineza family. Kumengo na kari gasona kantu karimo abantu b'abakenyezi. Ineza. Ineza zikubara abantu b'abakenyezi. Kari cyane. Murakoze cyane. Avuze ngo Ineza ngo family ngo yari ikintu kimwe abantu b'abakenyezi. No. Ni bose baravanze kuko Ineza ikora umuntu w'umukenyezi ikora n'umuntu w'umugabo bose barayikora. Donc umwana umuntu uko ari wese akora Ineza. Hama tugire Kristo. Aha natwe twiga aye twaserukiye Ineza family. Hava mubaza ati Ineza family ni iki? Ineza family nakantu keza kakewe cyangwa kateguwe n'umuntu w'umwubahwa cyane ubona ngaha aye yitwa Ndayishimiye Mireille. Bivuye kuki ukuntu twakunda filime ziwe tukamukunda nawe akadukunda hanyuma dusanga afise urukundo wakataraboneka. Aravuga ati none urwo rukundo rubandanye gute? Turiyumvira ukuntu rwobandanya wacavuga ati kugira n'urukundo rubandanye tuzoza turagira iki turafasha abantu baba bafise ibibazo. Mpamvu maze ati none Amede afise ibibazo? No, n'urukundo rukunda Amede ko nawe narazi Amede ahubwo ibigwa hano gatoya. Amede nta bibazo afise kuko afise umunezero uyu munsi. Rimwe wavuze ngo hari akantu hava twereka aje ndizeye kuko tuzogaruka ngaha aye ari uko atwese ikindi kintu apana mu filime uhindure izina cyo byumva nawe. Hanyuma rero Ineza irafasha abantu bafise ibibazo bitandukanye, imfuvyi, abapfakazi. Donc ntituraba gusa hariho n'abandi bari muhira cyangwa babuza akanya mugabo twe twashatse guseruka turakontribuwa dusome cyangwa udufaranga duke tukaje kuraba abantu bafise ingorane kugira ngo dukore neza. Niyo Ineza ihari kandi twifuza gushika imbere. Saha gusa ivyo tumaze gukora gusa tugomba gushika n'ahandi hantu hatandukanye, tuduge hiyo mu misozi mbese ni hanze tujabuke. Tugomba yuko abazungu nabo bazoza kuza badufasha, ahubwo tugomba yuko twege abarundi atwe tuja gufasha abazungu. Hanyuma Amede natwe Ineza arakantu bateguriye sinzi uko nubwo tutatera imbere ariko tugufise ku mutima. Hanyuma ubu ni umwe muri ba bandi bagiye guhaguruka ni kuri iyo muryango wa niyo nkuru. Murakoze muhezegiwe cyane murakoze. Sinzi visionnaire wacu ko hari ijambo avuga reka tumuhe mikro. Uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hewe ndabakunda. Ubutanga ijambo ducana rihawe wenyine ndavuze gukoresha umwanya. Nuko murakoze cyane. Hanyuma rero nitwosozera tudashimiye n'abandi bakinyi baje gufata mu mugongo. Nabonye Abere Nduwayo
yari yashitse ngaha kandi we yashitse ngaho bwa mbere murabizi ngira ngo yaciye ashaka kubera sinzi ko ari amafoto umenga rumubwira mariage rubangira ubugeni. Hanyuma tugashimira kandi arundi abonye ngaho yitwa Fabrice impano video. Amareresi ya mbere natanguye kwerekana kuri Rema TV twayahagana impano video. Nawe nyene arakomeye cyane rwose bari muhezagire. Ndashimiye kandi na Manake nabo nyene bariko baritanga kugira ngo ibikorwa babwenge impano dushobore kugenda tujya imbere. Hanyuma rero bagomba gusaba abamenyesha makuru bakeneye interview ko mu kanya amidara hari ku bwanyu, ariko imbere ya Fiston kandi mwakoze kudutiza umwanya, mwakoze kudutiza amatwi, mwakoze kudutiza amaso, mwakoze no ku mpano nyinshi mwaduhaye, mwakoze n'ukungene mwakengurutse igikorwa twakoze. Imana ibahezagire. Igikorwa rero umunsi wo gishira ahabona tuzokubamenyesha nko kuri YouTube cyangwa ahandi hantu mushobora kuba muzogisanga, tuzokubamenyesha hanyuma. Rero mwakoze cyane. Twatanguye dusenga n'ubu tworangiza dusenga. Ubwa mbere umukozi w'Imana niwe yadutanguriye, n'ubu reka tumusabe yongere ahaguruke yongere aturangirize. Murakoze. Umwami Yesu abampezagirire. twongere duhe Imana icubahiro, duhaguruke dusozere tuyishimira ko yatubaye hafi mu kanya twamaze ngaha. Turagushimiye Imana ugira neza, turagushimiye ku byakoretse byose. Watanguranye natwe none usozeranye natwe ubugira kandi. None ndasengeye abantu bose bagiye kuva ahantu, jana nabo, abadugu jana nabo, impande zose ubarinde, imiryango bagiyemo naho bagiye guca ubacira inzira. Tutandukanye kubw'umubiri ariko kubw'umutima tugume twiyumvira nako, tubiseze mu izina ry'umuhuza w'Imana n'abantu Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Mujyana amahoro y'Imana.